niwafata igihe ukihweza imigwi iserukira igihugu ku mugabane wa Buraya canke wa Amerika iriko irakina, ni gake utazobonamwo abakinyi bafise urukoba rwirabura. Ibihugu nk'Ububirigi, Ubufaransa, Ubwongereza hamwe na Brazil ni bimwe mu bihugu bifise abakinyi benshi bafise urukoba rwirabura. Ariko vyagenze gute kugira abo bakinyi bashikeyo? Baciye mu zihe nzira kugira bashike ku mugabane wa Buraya canke wa Amerika? Benshi bashizeho kubera basukuru babo bagiyeho nk'abacakara mu gihe c'ubukoroni. Ariko vyagenze gute kugira babeho neza, babeho nk'abakinyi b'abanyamwuga, ibintu abana benshi b'Abanyafrika barota? Baciye mu zihe nzira? Babaye mu buhe buzima? Bakuze neza canke nabi? Benshi muri bo bakuze nabi, baciye mu buzima bugoye. Abandi babanza kuba mu buzima butoroshe imbere yuko baba nyine abakinyi b'abanyamwuga bakatungwa n'umupira w'amaguru. Uyu munsi tugiye kubabwira kuri umwe muri abo bakinyi babayeho muri ubwo buzima nk'ubwo nyine tubabwiye, bahangayitse bakaba mu bihe bikomeye kugira bashike ku ntsinzi, banatungwa n'umupira w'amaguru. Uwo nawo sundi ni N'Golo Kante. Mu mwaka w'1998 yakora akazi ko kwegeranya imyanda mu gisagara ca Paris mu Bufaransa kugira atunge umuryango. Ariko nyuma y'imyaka 20 mu mwaka wa 2018 yatwaye igikombe c'isi. Nitwa Mani Sostene, ishene yacu yitwa Intare Web TV. Ndagusaba gukora subscribe nimba utarayikora kugira ntuzoze uracika ibiganiro vyacu vyibanda cyane ku mupira w'amaguru. Uyu munsi shaka tuganire ku buzima bubabaje, ubutangaje, amateka hamwe n'ibintu vyose wowe utaruzi kuri N'Golo Kante, umukinyi wo hagati wa Chelsea hamwe mu guserukira igihugu w'Ubufaransa Le Bleu. Naguhaye ikaze. N'Golo Kante yavuze ikimenyetso rya 29 Ntwarante 1990, avukira i Paris mu Bufaransa ku muryango wari umaze imyaka mike uvuye muri Mali ukaja kuba mu Bufaransa nk'impunzi. Kante apima ibiro 70, akaba anafise uburebure bw'imetero 1.68. Ni umwe mu bakinyi bicisha bugufi kuri iyi si, akagira imbaraga, agahatana mu kibuga, ikiruta ibindi vyose akagira indero. N'Golo Kante ari mu bantu bagize ubuto bukomeye bivanye n'ivyo baciyemwo bakiri bato. Akiri muto ku myaka mike cyane yapfishije ise wiwe, kandi yariwe mwana mukuru mu muryango w'abana 4. Birumvikana ko igihe cyo guhangayika no kugwanira umuryango kuri we cyari gitanguye nk'umwana mukuru nyine mu muryango. Kuva icyo gihe kandi yamenye gukora cyane ico bisigura n'ico bimaze, kugeza n'iyi saha nk'abakinyi bakora cyane mu bikorwa vyabo cyane mu kibuga iyo barimo barakina, bitanga cyane bagakoresha imbaraga zabo uzo bafise zose kuko babitanguye kuva kera bakiri bato bivanye mu buzima bakuriyemo. Yakuze akora akazi ko kwegeranya imyanda mu gisagara ca Paris, mu gihe mama wiwe yakora akazi ko gukora amasuku, gukoropa mu bibanza bitandukanye. N'Golo Kante yabaye mu buzima bugoye igihe kinini. Umugabo w'Imana yaba yarateguye ko uzobaco uguma ukibaco, kuko nyene ivyo bihe bibi yarimwe aracamo ivyo vyari bigiye kumuha ibihe vyiza arimwe arabamwo. Hari mu 1998 mu gihugu c'Ubufaransa hariko haraba igikombe c'isi. Abantu bavuye mu mihingo myinshi itandukanye y'isi bari bahishikiye gushikira mu guserukira igihugu yabo. Muri ico gikombe N'Golo Kante yari yahishikiye kuko akazi ko kwegeranya imyanda kari kagiye kuboneka ari kenshi mu bibuga bitandukanye bivanye n'ukuntu wasanga abantu ari benshi. Ico gihe Kante yirirwa mu bibuga vy'i Paris yegeranya imyanda. Yagiye atwa n'abafana batandukanye bo mu bihugu vyinshi bitandukanye vyitabira ico gikombe c'isi. Muri ico gikombe ni naho N'Golo Kante yafatiye ingingo yo kuba umukinyi w'umupira w'amaguru. Ico gihe yari afise imyaka 7. Yatanguye kwibona nk'umukinyi mwiza muri kazoza yuko ashobora kubishikako. Icabimuteye kinamuhata kubona ko yoshobora gukina umupira w'amaguru akaba umukinyi w'umunyamwuga, ngo nuko yabonye bamwe mu bakinyi bakuze nkawe barimo baraterura igikombe c'isi bagitwaye. Aho twobwa nka Thierry Henry, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Lilian Thuram hamwe n'abandi banyafrika benshi baciye mu buzima nk'ubwo Kante yarimwe aracamwo, abatwaye igikombe c'isi c'uwo mwaka mu 1998 ari kumwe no mu guserukira igihugu w'Ubufaransa. Ico gihe Kante nawe yageze icizere, yibwira mu mutima ati Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira n'abandi bose bari impunzi nkanje baciye mu buzima bugoye nk'ubu bwanje, none barimo baratwara igikombe c'isi. Kubera iki jewe? Kubera iki nanje nto mukinyi mbe nkatwara ico gikombe c'isi? Ndafashe ingingo ngiye kuba umukinyi w'umupira w'amaguru.
nankeka ko Ngolo Kante yari amaze gufata ingingo ntabanduka yo kuba umukinyi ku myaka 7 y'amavuko. Urugendo rwe nk'umukinyi w'umupira w'amaguru rwari rutanguye aho yaciye yinjira mu guzi w'abakiri bato mu gace yabamwo iruhande ya Paris umera nk'usohoka mu gisagara ca Paris. Umugwi witwa JS Surennes yari akademi yakira abana bakiri bato bafise impano. Naho yaragiye gutanga urugendo rw'umupira w'amaguru ntago rwari rugiye kumworohera na gato kuko yasaba kubifatanya no gukora akazi canke ubundi buzi runaka bwatuma atunga umuryango. Murazi yuko papa we yari yaritavye Imana akaba ari nawe mu mwana yari mukuru mu rugo. Urugendo rwa Ngolo Kante nk'umukinyi rero naho rwatanguriye. Agishika bwa mbere mu uwo mugwi bamwe bana yahasanze bakinana batangiye kwibaza ati umuntu azoshobora gukina umupira w'amaguru bivanye n'ukuntu yareha yari mugufi cyane. Umwe mu bara bamenyereza b'uwo mugwi kandi yakinira imwico gihe yigeze kuvuga yuko igihe cyose haza abaskuti barondera abana bafise impano kandi baramwirengagiza bakamusimba kubera ukuntu yari mugufi. Bemeze yuko atoshobora gukina umupira w'amaguru ati naho yo bishobora yoba ari hasi, niyo mpamvu bamwirengagiza. Ariko ibyo ntibyari bigiye guhagarika kandi canke kumuca intege kuko yari yaramaze gufata ingingo kandi yari umwana afise impano anakora cyane, yiyigisha anahatanira ku mukinyi w'umunyamwuga nk'uko yavyifuza muri rusange. Kandi yabanije kuma mu uwo mugwi yabandanya akora cyane n'abamwirengagiza muhora ukuntu areha yuko atoshobora gukina umupira w'amaguru ntivyamuciye intege, yabandanije arakora ariyizera. Nyuma y'igihe akinira uwo mugwi yashizwe mu mugwi w'abakuze bivanye n'impano nyine ikomeye bamubonamwo. Ariko uwo mugwi w'abakuze wari umugwi yabaye wo ngaho atakicero na kimwe urimwo. Ico gihe yashizwe mu uwo mugwi nyene akiri muto ku buryo abo bakinana yari we mwana muto muri bo. Bivuga ko bakinana bonse umuntu yamusumvye imyaka mike yamusumvye imyaka 3. Birumvikana yari akiri muto cyane ugereranije nabo bakinana. François Lemoine umwe mu bantu bakinanye na Kante mw'uwo mugwi muri ico gihe yigeze kuvuga ati Ngolo Kante twaramusumba cyane, umuntu yamusumvye imyaka mike muri twe yamusumvye imyaka 3, ariko yari yamaze gutangura gukinana natwe mu kibuga. Ico gihe twemo turakina n'undi mugwi wo mu gace twabamwo, maze Ngolo Kante yamwiza mu kibuga mu minota 10 ya nyuma. Niwe ari muto muri twese mu bantu bose bari mu kibuga. Ariko igitangaje nuko ata muntu n'umwe yashoboye kumucisha ku mupira canke amucenge mu minota 10 yakinye. Nyuma y'urukino ndibuka twari muri vestiaire nabwiye umwe mu bo twarimo turakinana ati raba ukuntu bya mwana ngana niwe muto muri twebwe, mugabo mu minota 10 yakinye atweretse ukuntu bikogwa, atweretse ukuntu bakina umupira w'amaguru. Uwo mwana afite impano ikomeye. Ngolo Kante niwe mukinyi yaciye afashe biboneka uwo mugwi mu myaka yagiye irakurikira kwigenza neza aho natwaye igikombe ca Cap d'Obid bifashijwemo nyene na Ngolo Kante. Nyuma y'imyaka inakinira uwo mugwi ngo niho Kante yatanguye gukura, atangura kuba muremure. Burya Ngolo Kante yari mugufi cyane kuta kurya umubona, atangura no kugaragara nk'umuntu akuze muri rusangi. Kwicisha bugufi, ukubaha no kwitonda vyatumye buri muntu mu mugwi atangura gukunda Ngolo Kante. Ikintu cyose umutumye yaragikora, yari umuntu agamburuka kubamenyereza abagenzi biwe hamwe n'abandi bantu bonse bari mu uwo mugwi. Voctina numwe mu bamenyereza bamenyereje Kante muri uwo mugwi yigeze kuvuga ati Kante yari umuntu atega amatwi umuntu akamukorera n'ivyo umusavye vyari vyo vyonse. Ikintu gitangaje nigeze ku finality ndamubwira nti Ngolo Kante naguha amezi 2 uzobe wamenye gukina inshuro 50 umupira udakura hasi, bimwe bitwa jongle, ubikore ku kuguru ko kubamfu, ubikore no ku kuguru ko kuryo, wongera nabikore no ku mutwe. Naguha amezi 2 uzobe wamaze kubimenya ubikura neza. Ikintu cantangaje nyuma y'amezi 2 yarabikoze, ndatangara. Kuva uwo munsi nongeye kumutega ikintu na kimwe, naramuretse akazura akora ibimurimo kuko impano ikomeye nyene yari ayifise. Ngolo Kante yabanije kwigenza neza, yerekana impano ikomeye, agwahatina mu kibuga ukubaha n'indero muri rusangi. Uwo mugwi wamazemo imyaka ishika 10 akina nk'umukinyi atari umunyamwuga. Burya Ngolo Kante yatanguye gukina nk'umukinyi w'umunyamwuga ku myaka 21, mu gihe bandi bana bo hanze bakoreye i Buraya usanga bitangura ku myaka 17 bansufa 16 nkuko. Ngolo Kante yabitanguye ku myaka 21
gushika ku myaka 21 yakinira uwo mugwi nyene wa Surennes wo mu mwaka gace agakina nk'umukinyi akiri umunyamwuga. Mu 2010 niho perezida w'umugwi wa Surennes yafata ingingo aja mu mugwi wa Boulogne bakina mu cicaro ca kabiri mu Bufaransa asabira Ngolo Kante gushikwa mu uwo mugwi akamurokita. Mu mwaka wa 2012 rero ku myaka 21 y'amavuko niho Ngolo Kante yimukira muri uwo mugwi bakina mu cicaro ca kabiri. Ariko kubw'amahirwe make ucukurukira mu cicaro ca gatatu Kante ahamaze sezo imwe. Muri sezo yakurikiye ya 2012-2013 mu cicaro ca gatatu Kante yakinye inkino zose za sezo, aho yasivye urukino rumwe gusa. Ico gihe vyatangaje abatari bake. Muri sezo ya 2013 kandi Ngolo Kante yavuye muri Bologna aca asinya muri Caen wakina mu cicaro ca kabiri. Muri ico gihe kuko Bologna yari vyase kiduga mu cicaro ca kabiri acija mu cicaro ca kabiri yimukira mu mugwi wa Caen. Umugwi wa Caen benshi murawuzi uko na Sedo ntibazonkize yarawukiniye. Muri uwo mwaka Kante niho rero yakinye inkino zose za sezo uko ari 38 za sezo ata munota n'umwe asimvye ata ni segonda. Ico gihe anafasha umugwi wa Caen kuduga mu cicaro ca mbere ova mu cicaro ca kabiri. Muri sezo yakurikiye yewe na 2013-2014 Kante yongeye gukina inkino 37 za sezo muri Caen asibura urukino rumwe gusa nibwo rusivye kubera ikarata itukura yahawe, aho vyanarangira yafashe umugwi wa Caen mu cicaro ca mbere muri ico gihe. Mu myaka yari igiye gukurikira birumvikana ko vyari kugorana ko Ngolo Kante aguma muri Caen, nko muri sezo yakurikiye yaciye asinya mu Manchester City wo mu Bwongereza. Birumvikana muri sezo yiwe ya mbere muri Manchester City yigenje neza, ariko beza kuba karusho muri sezo yaciye ikurikira ya 2015-2016 nankeka yuko eri mu masezo yanditswe mu mateka y'isi canke ya Premier League, nko muri sezo zatangaje abantu benshi batari bake. Manchester City yatwaye igikombe ca Premier League, abantu baratangara mwese muravyibuka. Naco Ngolo Kante nimwe mu bakinyi vyaboneka ko bagize uruhara rukomeye kwitwarwa ry'ico gikombe ca Manchester City, ikoze exploit ibintu abantu bose batibaza. Mwico gihe yatwaye nk'umukinyi w'umwaka muri Premier League. Nyuma yo kwigaragaza rero Ngolo Kante yakinye muri Manchester City umwaka umwe gusa aca asinya muri Chelsea aguze miliyoni 32 z'amapaundi, aho ico gihe asinya amasezerano y'imyaka 5. Muri uwo mwaka wa mbere muri Chelsea Ngolo Kante yongeye kwigenza neza kandi atwara igikombe ca Premier League. Yanaba umukinyi wa mbere atwaye igikombe ca Premier League inshuro zibiri zikurikirana mu mugwi bitandukanye kuva mu 1993 ubwo Eric Cantona yarabikoze. Muri uwo mwaka kandi wa mbere muri Chelsea Ngolo Kante yongeye gutorwa nk'umukinyi w'umwaka muri Premier League, anaronka ikibanza ca gatandatu muri Ballon d'Or. Wibuke mu myaka 6 yari yishize yakina nk'umukinyi atari umunyamwuga, ariko yaba umukinyi wa gatandatu muri Ballon d'Or mu myaka 6 yari ikurikiye anaturwa nk'umukinyi w'umwaka muri Premier League inshuro zibiri zikurikirana. Urumva urugendo Ngolo Kante yagize. Ngolo Kante mwe mu bakinyi ba mbere Chelsea igendera kugwiza n'iyi saha, akanawe mu bakinyi beza bo hagati kuri iyi si. Mu myaka 3 amaze muri Chelsea yayifashe gutwara igikombe ca Premier League, ica FA Cup hamwe n'ica Europa League. Urumvikana yuko mu vy'ukuri ari mu bakinyi yafasha Chelsea bitari biki imyaka 3 ibikombe 3. Kuvyerekeye umugusuro gihugu Ngolo Kante yafashe ingingo yo gukinira umugwi w'Ubufaransa aho guhitamo Mali yakomokamo. Mu Bufaransa wafashe gushika kuri finali ya Euro ya 2016 batsinzwe ko na Portugal igitsindo kimwe mu busa. Mu 2018 nyuma y'imyaka 2 afashe gutwara igikombe c'isi. Muri make Kante n'umukinyi mwiza, umukinyi afise indero, afise imbaraga, azi ico gukora mu kibuga, ubonye ukuntu hatana rero ukuntu akora cyane mu kibuga, imbaraga akoresha mu kibuga. Abantu benshi birabagora kwemera ukuntu Ngolo Kante ari umuntu, bamwe bakamwita moteri n'andi mazina menshi atandukanye. Bivanye nuko gukora cyane mu kibuga, kwitanga n'imbaraga nyinshi akoresha. Eden Hazard bigeze gukinana yigeze kuvuga ati imwe na rimwe turimo turakina ndamubona inshuro zibiri nimwe nabone bubamfu ndavye iburyo kandi nkamusanga aho nkamubonayo. Ati nibaze yuko dukina n'abantu babiri, nibaza ko dukina n'amahasa. Ati sinemera ko ari umuntu umwe. Muri 2016 Sir Alex Ferguson yavuze ko umukinyi mwiza muri Premier League ari Ngolo Kante kubera ibintu yakora.
mu buzima busanzwe rero Ngolo Kante asanzwe ari mu Islamu, akaba kandi adafise umufasha cyangwa umugore cyangwa basohokana, aracari celibateri nimba nahamufise nibanga kuko nta muntu n'umwe amuzi, nta na hamwe azwi. Icyo ashaka ni ugukina umupira w'amaguru, agatwara ibikombe, akibanda ku mupira w'amaguru. Kandi nimwe mu bantu bafise amasoni menshi, bishobora rero no gutuma atisanzura cyane ku bantu baba bafise igitsina gore, bivanye n'amasoni menshi afise, ukuntu ari umuntu wari shy cyane. Kamwe mu bintu vyerekana rero ukuntu Ngolo Kante ari umuntu afise amasoni cyane, ni igihe batwara igikombe c'isi ca 2018, abakinyi benshi ico gihe barishimye, bakikibaha barakigwanira kugikorako, buri muntu wese ashaka kugikorako. Icyatangaje abantu kubona Ngolo Kante atari muri abo bantu barimo barakigwanira. Wewe ico yafashe, yahagaze ku ruhande arabitegereza wenyine, arinumira, nta jambo na rimwe yavuga, nta gutera induru, arakawuka yigumira ngaho nyene, nta kintu cabaye. Bagenzi biwe nibo bagiye gufata ngo baravuga ati reka tumuhamagare nawe akore ku gikombe c'isi yagwaniye, agikore ko akifotorizeko. Yari yatinye kubegera kubera ubwoba, amasoni n'ukuntu nyine yimereye. Amasoni ya Ngolo Kante amere no kwicisha bugufi kwiye bituma abantu benshi bamukunda. Ni umuntu yicisha bugufi mu vy'ukuri, bivanye n'ukuntu atambara ibintu bizimvye cyangwa agendera mu modoka zizimvye, bituma rero n'abantu benshi buryo banamukunda kubera uko kwicisha bugufi. Hari nk'ijambo ryamamaye ku mbuga ngurukanabumenyi, abantu bakunda umupira w'amaguru munakunda kwerekana cyane, ndazi murarizi, rivuga riti 70% vy'isi bigizwe n'amazi, ibindi bice bisigaye bigizwe na Ngolo Kante, mu bwo kwerekana ko hafi ya buri muntu wese kuri isi mukunda. Hamwe mu bakinyi bamenyereza vyanse ko bigumya, bashira hanze ukuntu bakunda bakanemera cyane Ngolo Kante. Urubwa nka Andres Iniesta yagize ko kari umukinnyi adasanzwe, Iker Gundogan, Ronald Koeman, Frank Lampard, Sir Alex Ferguson, Cesc Fabregas, Pedro, Paul Pogba, Arsene Wenger, David Beckham n'abandi. Bigeze kuja mu itangazamakuru baravuga bati Ngolo Kante ni umukinnyi adasanzwe, ni umukinnyi uzobona hake. Ini ngwere mu bintu indwi wari ukwiye kumenya kuri Ngolo Kante, tugiye kubahereza navyo mu bimenye. Burya Kante wari uzwi ko afise impamyabushobozi cyangwa diplome muri comptabilité. Birumvikana ko umupira w'amaguru yudacamwo, yari kuguma aronka ikimubeshaho, yari kuba umukontable. Wari uzwi ko kandi hari indirimbo mu gusura kirego ku Bufaransa waririmbye uhayagiza Kante. Iyo ndirimbo yitwa Kante, bayikoze mu 2018 igihe hagarika Messi mu gikombe c'isi, hari muri 2018 ca bahuje na Argentine. Ayo majambo agaragara rero muri iyo ndirimbo ugerageje kuyashama kirundi ni nka Ngolo Kante balalalala, ni mugufi ni mwiza, yarahagaritse Leo Messi balalalala, ni mugufi ni mwiza, hamwe n'andi menshi nkayo. Bivuga rero ko Ngolo Kante afise umutungo wa $23 kuri konte yiwe net worth. Kante burya ngo yumva adakeneye imodoka imujana mu myimenyerezo, ngo kuva kera ngo burya ntiyamva yuko akeneye imodoka inda kumujana mu myimenyerezo, ngo yumva yuko kwigirayo muri sport yiruka muri course bimuhagije. Bivanye n'ubuzima bakurimo gukora cyane no guhangayika, vyatuma atavyiyumvamwo. Kugenda mu myimenyerezo n'amaguru mu sport course numva bimpagije. Uwo ni Ngolo Kante. Nkuko rero tubibonye, Ngolo Kante ni umwe mu bakinyi beza, nimwe kandi abantu bagize ubuto bukomeye bivanye n'ivyo baciyemo, ariko bikaza kurangira ashitse ku ntsinzi, ashika ku ndoto yifuza gushikako. Abo mukinyi w'umunyamugana atwara igikombe c'isi nkuko yavyifuza, akibona abagenzi biwe bakuze nkawe ba Zinedine Zidane, Liam Thuram n'abandi babikora, akintumira yo kubishika kuno bikarangira bishitseko. Zimwe mu ntwaro rero yifashisha kugira bishikeko, yanifashishije zikwiye narwe kudufasha. Cyambere no gukora cyane, ukitanga, ikiruta ibindi ukagira indero, discipline ni vyose. Ikindi tubonye nuko ari umuntu afise amasoni rero bivanye n'ibikorwa akora, akaba umuntu yicisha bugufi mu vy'ukuri bivanye n'ubuzima busanzwe abayemo, ko mu buzima butazimvye byo kwambara ibintu bizimvye cyangwa ngiremo n'imodoka zizimvye, naho hambwa amahera menshi muri Chelsea. Burya niwe mukinyi wa mbere hambwa amahera menshi mu gwa Chelsea, akaba aba mu buzima busanzwe. Cyumvikana yuko nyine ari umuntu abaho ubuzima busanzwe kuri kugisha bugufi kwiwe.
muri make kandi rero umuntu akundwa na buri mukozi w'umupira w'amaguru muri rusangi, utitaye ku mugwi afana, ngo afana Chelsea, ufana Manchester United, ufana Real Madrid, ufana FC Barcelona, sha vyogorana kugira wanke kandi uwo mwankira iki? Sinumva ikintu uwo mwankira. Ikindi rero akaba ari n'umwe mu bakinyi beza bo hagati kuri iyi si. Nta mugwi n'umwe atokinira kuri iyi si ngaburi kibanza, nta mugwi n'umwe waje muri iyi si ngaburi kibanza cyo gutangura mu kibuga. Nimwe mu bakinyi beza bo hagati, aba meilleur récupérateur, aba defense midfield bakina hagati ba defender, kandi nimwe mu bakinyi beza bakundwa bicisha bugufi fana bisa amasoni. Nitwa Mani Sostene, channel yacu yitwa Nale Web TV. Imana bahumugisha mu mwese mudukurikira, murakoze. Ubwo nubwo ubuzima bwa Ngolo Kante, ubutatu zobabwira ku bundi bw'ubundi muntu canke nawe nyimba hari uwo wobuzi twababwira ko umwandika muri commentaire. Mugire ibihe vyiza, murakoze.